ati ngo kuko urukundo samaronko oya oya kuko urukundo aze oya oya nirubaro burebure uburebure niruraba izi myaka izi myaka uburebure uburebure niruraba izi myaka amahera dale ararondegwa urukundo ruhari ntakinanirana. Finally Chris Izzo agiye kubana na Ornella MUTONI yamuteye imiru kuri kwibana nabako ndabaramuze kwanza bula kunzo Sengaa media rekanize ku meze fresh guys cyende shimana uko biri kose wana bari yani umunezero numva Afise je sinzi vraiment umengo Ornella ni jengiye kumurongora uko urabona kuko ni abantu benshi cyane bari muri industry bamye bifuza igihe cyose bamuproposa Ornella MUTONI avuga ati kadawo mwaya ntawongira bamubwira Ornella tuzoguhindura ubuzima kadawo mwaya ntawongira abantu bashitagwa kuzambega Ornella MUTONI wewe ntabwo azoshakwa rero ni finally Izzo Chris yamutereye ivi hama Ornella mu madeko menshi yani Izzo Chris yamuguse yo will you please marry me Nella Chavana nawe na mapose menshi yes I will ako rero ngaada reka fate nk'umengo Afise na matiku birimo yani birimo muri kino kintu sivye ko yako look urabona de aberenduwayo abantu benshi twatuzi neza yuko aberenduwayo azova mugira Ornella MUTONI yuko ashobora kuba umugore wa kabiri kubera ko yani ja kapo yaravumyironge kandi ravuma ku buryo nyene kuri social media abantu bose akunda kuvuga ati nyene aberenduwayo byanga bikunda agiye kuzoharika niko bivuga ntugwari ku mugore wiwe cyangwa agiye kuzana yani nyumba ndogo muzo akoro finally Chris Izzo umpetara mutsindiye kwe abantu benshi ko bavuga ati Chris Izzo sango ni couple nziza ngo Ornella ntabwo ari mubi ngo ariko Ornella arashaje ngo sango ni couple nziza ariko Ornella nakwiranye na Izzo oh my goodness ariko Izzo nagacha avuga ati ngo shi nirurabu burebure uburebure niruraba ivy'imyaka yo ivy'imyaka five guys yani ino video ikwiranga baga ndiko mutako murumva amajwi yayo amajambo Chris Izzo yariko aproposa Ornella cha nubwo inge kwa ndo bana kwanza murakumbana na Izzo I swear to God na upia wari kubiki wari kuvyemera tu bavuga kabisa bari I'm ready ujamutipe Chris nimubona ngo ni bogare ngo atambuka fresh akambara kabegwa man Afise nakarimi gasosa akora ko karimi gasosa riho cyakana n'amakenga mbega ntabwo ashobora kuba bibwira benshi tubyirengagize nubwo babibwira benshi kazi mimete yambitse umwe nyene so finally guys mushaba kenda kubabwira ati nyene biye boro yani bari abakinyi ba film bafise ubuzima bwabo babaye mu buzima busanzwe nyuma yo kubona amafoto mwe mwakomeje gukomanta muvuga ati ngo mama ngo iyo ni film bariko barakora urazi iyo nuzaho yabereye bega yabaye kuri hi World Hotel oh my goodness mucamake bari haboro mukwakota mwaka babakota 400,000 kandi apana umunsi wose amasaha iyo filme gashaho umuntu yogaramira amafaranga yose ajyanye isahani yayo ikogwa yani agasani gasanzwe ni 30,000 uco wibaza kubona ubwo twe twagiye kubashigikira ari anya amafaranga bakorekeje iyo ni bikiri filme gusa ahubwo gusa ikintu cy'ingenzi rero ngabo mu bitekereze muvuga ati ngo wenda ngo sinzi ngo ati like ati ngo ni filme ivyo biki ubwo nyene muzosanga n'umuntu yapfuye bavuga ati ngo iyo ni film ngo kwapfuye asa neza none tuba dufise ubuzima busanzwe bafise ubuzima busanzwe so mucamake today but I'm talking about Ornella MUTONI amwe na Chris Izzo yo kabasa aragiye sasa rero umuntu gacu turabatera inkuru kuri Ornella MUTONI amwe na Chris Izzo urabona Chris Izzo yatereye ivi Ornella MUTONI ubu na Ornella MUTONI asiga muririmbira Chris Izzo amunirimba umutima wanje
wawe ndirimba ndagwamahera umutima wanje waje wawe nirurabu burebure uburebure nirurabu burebure ni uburebure. So rero guys, famille bakuze Sengaa Media, reka nizere after ijya kuba yamupropoje izo Krista propose Ornella MUTONI namara kubatumira kuri nuze muzababaza ngo happy none filme aba muritegura kuzogenda kujya umuceri one day muzonwa nenuze kuko kimwe cyo nawe kuri Ornella aranishima. Chris wewe ni danger, Chris wewe ni danger, azo ari ibinyobwa by'ubwoko bwose, azo baninga z'ubwoko bwose ndiyo zanjya mutaregira munabona nga mu Burundi. So then nkavuga ati rero ni pole sana kuri band wayo, ndabizi neza karamuriye kubera ko n'ama status yiwe yene ari mwibo by'amatiku tiku benshi nyene waracha aracafata nka umengo ati yani ni bya bintu byo kuba byo gutegura ngo ama base. Niyo mpamvu yacafata arandika ati ngo urubuga ngo rugiye kuryoha, urubuga rugiye kuryoha. Nyene of course urubuga rwagiye kuryoha kuko for really bari inkundo man zibaho kuko turavye ibyo Ornella yaciyemwo cyangwa abantu Ornella ahura nabo ariko agahitamwe yuko Chris Izzo ari we iyo mupropose akacavuga ati yes I will marry you. Urukundo rurabaho kuko Chris aracari mu bantu bakiriko barirondeza cyane pe atanagira n'ubuzima bwa dance cyane, ariko umupeti yaravuze ati mi hapa wallahi sibanduki amuzira ikintu rero jega nkibibona nibajije ngo ni blage nani je nibajije ngo ni blage mu ega byarangiye Sengaa Chris Izzo yamaze no kuyimuka mu zizuma bitatu ndavuga aho mutive bwa buri bya bintu biri seriye maze kubona baza kuyimuka bya bintu biri seriye warindira jezo making sure nababwiye ati guys ni Sengaa Media. Sengaa Media na base zijya ko Sengaa Media na content ziteguwe zigera zijya ko and every day ni exclusive nkuko ngene mwabonye ijya ya mu Rosari yabo ari exclusive nkuko mwabonye ijya ujya mupapa nyene arera abana ari wenyine ijya exclusive nyene ni nkuko ngene rero nti yani urubanza Chris Izzo agiye kuzokora yani kugira ngo atange ngugwinjizo rw'abantu bazuza gushigikira azobana n'umugore wiwe Nella zobamari amabashusho nzoyaba ndabizi ko aragoza dukunda ko tuzokamera ariko dofata na telefone ka system kuko on kaga system kuko on kwani munakaonako aba umekaonako. So guys shingiye gusanga reka tubasengere ku Mana tubabwira ati guys yani Imana bafashe nyene kuko ikirambe mumaze gutera yo boy imvura igiye kuza so tubasengere ku Mana tubabwira ati so guys mushimwe yani ni muhabwe icyubahiro kandi yani muhezagirwa cyane ku ntambwe ya mbere umaze gutera amadeni bisigaye nazo mu bishimwe imbaraga nk'iyene nk'ibisanzwe kuko ndabizi neza Chris Izzo ni bogare Ornella ni mwiza hazo abantu benshi azotangwa kubateranya ukuna kuriya kuko nuko ibintu bimeze uri singo nta muntu numwe aguteranya ako pendana sasa pata tusherusikie uchaomba tangwa kuba ati ngo ule ni rofa sana ule ni malaya sana ule ni nuze so bisigura ati rero so guys na Sengaa Media n'abakoze ba Sengaa Media muri rusangi turabifurije gutera imbere no kuzoshika gushika umunsi wa wedding nukuri ko Imana bashe tubasengere kugira ngo nibizobipfe kuko bifuye nituzonwa bifuye nituzojya oshangale il faut que tubombe bifike fresh tukule abo tukunywe abo tukikunywa abafu banenda bazare bana bagwiza abantu yani bagwiza urubyaro Imana yavuze ngo ingungura ni nkobwa barakunda na peti yangu ibaze nka Chris Izzo vraiment moja hasi kwanza vraiment Chris Izzo uri umuntu w'umugabo vraiment nyene ku mugore Izzo anaenda kwanza kupika bise acha yitwa ni hey daddy bazogira gusa mariage maze kugira bukeye abana bazomamagara bite papa waramutse neza papa abana babiri rukuri kw'Imana peti yangu razi gutegura we Chris Izzo urazi gutegura yani wewe utachokaka yani umwana wawe ndazoza kuguhamagara uhamagagwa n'abana babiri ba Ornella MUTONI couple peti yangu dogo rategura kweli gusa nyene bari yani je ndabashirikisana yani 100% then you know that babizi juste nyene yuko sindi umuntu wanyu gusa ngo ndi n'umuryango wanyu mu muryango wanje si like nyene amasengesho je nsenga gake bibaye ngomba ko zona kura nizi dread
ariko macho kubasengera ngo isengesho ryanje shike kumana mariage yanyu nizohombe. Wallahi I can do that kuko uyu mwanya gusakira no kunwa nizo kintu cyonyene mbona yuko coza kimbereye kuruta no gukora bino biboro biri mu mutwe. So yari stone nk'ibisanzwe, tennis stone kuryama ni byatwese abo kuramuka ariko bw'ubuntu bw'Imana. Behind the camera tukakumena kababai kama kawaida. Wewe unataka kusemaga sana mami. Ni watu wa image asa fresh sana nyene. So guys, we love you much. Peace.